Turabaramukije cyane amahoro y'Imana akomeze kuba namwe aho muhere hose nibaze kumeze neza kandi muri aho mushimana ni kuri Burundi ku mazina yanjye ni yose Ngarevis nkuko bisanzwe ndabashikiriza ibiganiro kuri Burundi nongera ndababwira ati igihe cyari kibaye kinini cyane tuko turayaga tuko turavugana ku bintu bimwe na biriya bivugwa ndetse mu Burundi canke se no mu makungu. Uno musi rero nubabwira ko nkuko byavuzwe nkuko byatanguye novuga ko intambara y'akarere na cyane cyane iri kiyoyera muri Kongo ihuza umugwi w'iterabwoba M23 hamwe n'igihugu ca Kongo. Intambara ikibandanya novuga ko itararangira nkuko bisanzwe muri rusange, ariko ubu ku gahengwe bari bahanye hagati Amerika na Irani, agahengwe nkuko bagakoze bisa nkuko kubahirijwe ku mpande imwe, ariko ugasanga ku rundi ruhande hariho haracari ikibazo. Israel naho turaza kuvuga ivyaho na cyane cyane ko yo menga isa nkuko menga iratekereje atamakuru yaho tuko turaronka nkuko bisanzwe. Ndavuga rero ahantu bikomeye cyane na cyane cyane mu kurangiza ikiganiro turaza kwiyumvira tubwire analyse tumenye ibi bintu bizovura biherera he, ibi bintu biriko bitanga iyahe shusho, aho usanga ibihugu bimwe bimwe biba byariyonkoye cyane bikava ahantu byari byegamiye cyane cyane kuri Amerika ndetse n'ahandi bikavamo mu ibanga aho tudashobora kumenya kumbure cyangwa se ngo bitange itangazo abantu bashobore kumenya, cyangwa se na Trump perezida wa Amerika ashobore kumenya ko hari ibihugu bimwe bimwe byagiye bimuva inyuma. Uyu ntambara rero yatanguye umenga ni gufina nkuko nagumye ndabivuga, yatanguye umenga intambara igiye kuvyorosha, yatanguye umenga intambara ishobora kuzohindura ibintu na cyane cyane ku mugabane wa Amerika, aho hari ibintu byinshi cyane yo yumva umenga igomba ize guhindura, ariko ibyo bintu ntibyavuye byoroha cyangwa se byorohere Amerika nk'igihugu twovuga ko gikaze, nk'igihugu twovuga ko kiremeye cyane, nk'igihugu twovuga ko rutura cyo bakiyoboye gihangange mu isi yose, kivuze ijambo kiyo kivuze ijambo kivuga ijambo atanumwe ashobora kurivuguruza. Ibi bintu ndetse ibintu Amerika yishizemwo, ibi bintu Amerika yafashe ibisanzwe, ibi bintu Amerika yinjiyemo mu byo gufina, ibi bintu Amerika yashatse kugereranya nkuko yahora ibigira mu bindi bihugu, nkuko yabigize muri Ukraine, aho Ukraine yariko itana mu mutwe n'igihugu bitwa Uburusiya, aho yaciye ivyitambikamo ndetse ibijamwe nkuko umenga igiye kubirangiza, irabigira uko ishoboye nkuko yabigize no mu bihugu bitandukanye. Intambara zose Amerika igiye yivangamwo ntabwo zaheze amarembe kuko byari bigoye kugira ngo bihere nkuko byategekanijwe. Wasanga biheze hariho bamwe bidoga, ugasanga intambara bobo bariko bayikamisha nkuko bisanzwe, ariko uno munsi muri Irani ndetse Israeli ndetse no mu bindi bihugu bizengurutse aho hantu byo mu bigobe ntabwo iyi ntambara ariko biriko biragenda. Irani yahagurutse ivuga ati aka gasuzuguro tuko turasuzugurwa n'iki gihugu ca Amerika ndetse na perezida wa Amerika Trump, ibi bintu tugiye kubisezera ndetse tugiye kubitera umugongo, aho na cyane cyane tugiye kutabyemera cyangwa se tubyihanganire, aho na cyane cyane bamaze kugaragaza kumbure ibiganiro barimwo Irani ibiganiro byayihuza na Amerika, aho na cyane cyane aho Amerika yacizunguruka marabyumvise mu ntango iza gutera, aho Irani rero yaciva hasi iravuga ati ibintu tugeza kuvyemera. Irani yatanguye gutera na cyane cyane ku mabaze ya Amerika asanzwe azengurutse mu ico gihugu, kuko ntibyari byoroshe ntibyokoroha ko Irani itera direct muri Amerika nkuko twagumye tubivuga. Uno musi rero tuhamgarizwa ko hari agahengwe hagati ya Amerika na Irani, aho hari ibiganiro kumbure byahabaye ntibyagira ico bisitseko, aho na cyane cyane ubu tuvugana Irani hariho abayobozi bari mu gihugu cy'Ubushinwa, aho na cyane cyane mu cyumweru kiza ndetse mwiyingariza musomeni iri imbere, aho perezida wa Amerika nawe azoba ari mu Bushinwa, aho na cyane cyane ariko perezida wa Amerika ariko arasaba ibihugu kugira ngo bibafashe mu ntumbero mu kugwanya mu buryo babwe butandukanye kugira ngo bashobore guhagarara bashikana. Iyi ntambara ihombeje amahera menshi Amerika cyane, iyi ntambara ihombeje ibintu byinshi muri rusange isi yose, aho na cyane cyane Amerika igiye gutakaza bimwe mu cubahiro yahora ihabwa, bimwe mu bahangange yahora yiyita ko ifise, igiye kubutakaza mu ntumbero yo kugira ku buryo buhambaye cyane gose. Tuve ngaho rero tuze ku muhora wa Hormuz, aho na cyane cyane aho intambara itigeze ihera, aho na cyane cyane umuhora wa Hormuz ari cyo tuvuga ko ari kibazo gusumba ibindi byose.
Amerika ibivugaho iki cyangwa se Iran ibivugaho iki? Amerika ivuga ko itegerezwa Iran itegerezwa kugura uyu muhora ukabandanya ukora nk'uko wahora ukora. Amerika ubundi mwanya ukumva ivuze ati dushaka gukontorora uyu muhora uhagarare ku gatwe kacu. Amerika urumva ko ivuga ibintu byinshi. Gushika uno munsi yamaze gutangura kurungika ngo abasoda baherekeza amato ariyo kumbure iyo igihe bawufunga hariho amato yugaraniweyo menshi cyane kandi apakiye ibicuruzwa, apakiye amavuta, amagaze n'ibindi biba bigiye bitandukanye. Rero Iran nayo ikavuga ati twebwe natwe bivanye n'ibintu Amerika yatwononeye, bivanye n'ibintu twagiye dutakaza mwino ntambara, bisaba ko abantu bose bazocisha ubwato mu muhora wa Hormuz, bazocisha ibicuruzwa mu muhora wa Hormuz, bazoriha amafaranga y'icyo twakwitwa amakori, aho bavuga ko ari amahera ashobora kugera ku miliyoni 2 z'amadolari. Ariko Amerika nayo ikavuga ati nibareke uyu muhora ugume ukora nk'uko wategerezwa. Ariko Iran nayo ikavuga ati twebwe hari ibintu byinshi twagiye twononerwa na Amerika, hari ibintu byinshi twagiye twononerwa na Israel. Rero aya mafaranga dutoza hano hantu na mafaranga azoza kudufasha gusanasana ivyononekaye. Aho na cyane hariho ubwato bwa Amerika, Iran yakubise amamisiri abiri, ubwo bwato bukaba bwamaze no gusambuka. Novuga ko rero iyi ntambara iriko iragenda ihindura isura, iriko iragenda ihinduka mu buryo budasanzwe. Aho na cyane turiko turanaliza tukaraba ku mpande ya Amerika cyangwa se ku ruhande rwa Iran, tuko turabona ko Amerika ishobora kuba iriko iracika intege. Gushika uno munsi n'isaha muri Amerika hariho abantu batariko barahuriza kwa bino bintu Trump yisutse mu byo kugwanya iki gihugu ca Iran. Bizohavura bizana kaga na cyane ko menga uyu mu president wa Amerika aguma yihagaze ko n'akagugihe gatonya, aho na cyane aguma habwa impanuro zitandukanye n'ibindi bihugu biba bigiye bitandukanye bamusaba ko yuhagarika iyi ntambara. Ariko nawe kubera ko afite ikibazo cyo kuvuga ati ibi bintu shobora kubihagarika kuko ndabifisemo inyungu, bombona yuko umenga no batsinzwe. Urumva Amerika iri mu bihugu bidakunda gutsindwa, uko bigenda kose itegerezwa kwiyaranja ku buryo itsinda. Ariko ibi bintu ntibizoroha kuko aba bagabo bo muri Iran bavuga ko agasuzuguro bakanse, kandi muvyo Iran isaba Amerika bitegerezwa kuja mu ngiro byanka byakunda. Bitari uko bitagiye mu ngiro, bavuga ko ibyo Iran ivuga ko ibyo isaba mu mutekano cyangwa se mu biganiro bitagiye mu ngiro, bakavuga ati nibareke intambara bayirangirize, nako iyi ntambara bayirangirize ku rugamba, bayirangirize mu kurasa, bayirangirize ku muheto nkuko no bivuga. Rero biragenda bihindura ishusho nkuko bisanzwe, aho uzosanga n'ibihugu biri ngaho bizengurutse uzosanga biriko birakura kumbure amasezerano biriko biravavanura n'iki gihugu ca Amerika na cyane byifatanya n'ibindi bihugu. Rero turavuga ati uruhombo runini kuri Amerika, uruhombo runini kuri Iran, turavuga uruhombo runini kuri Israel, kuko bose bariko baragenda batakaza ibintu bigiye bitandukanye. Aho tubona haba hari ibihugu byinshi biba bigiye bitandukanye biriko birungukira mu bino bintu, kuko nk'Uburusiya buriko burunguka cyane kuko buca buronka opportunity yo kudandaza ndetse yo kudandaza amavuta mu bihugu bigiye bitandukanye. Aho n'Ubushinwa buriko buravuga ati Amerika ikindi kazibira ahantu ducisha amavuta, burya natwe duca dukubita Amerika. Murumva ko ibi bintu bigiye kuba byohindura isura, bizohava bifata intambara yo kwisi yose. Aho na cyane ubu tumaze gushigwa n'ikibazo cy'iduga ry'ibiciro ahantu habagiye hatandukanye, aho mu Rwanda naho nyene bamaze no gutanga itangazo bavuga ati bimenyereze kujya rimwe canke se no gufata ingendo zitabereye baze barabihagarika. Murumva ko abari ibintu bigiye bitandukanye bigiye kudukwegera akago. Mu gihugu ca Tanzania ibitoro baramaze kuduza ibiciro, icyo no kwitwa essence ndetse n'ibindi bitandukanye, aya mavuta canke se ibintu bikomoka mu bya petrol. Murumva ko muri rusange iyi ntambara igiye guhindura ibintu byinshi, igiye guhindura ibiciro by'ibintu bitandukanye, ubutazosubira kumanuka. Rero murumva ko tukoresheje analyse ibihugu byinshi biriko birahomba, tukuvuza ati ibihugu byagiye bikubitwamo ibisasu
urumva ko uruhombo rutegerezwa kwinjira, kuko bagenda babomoregwa aho bakura amazi, bagenda babomoregwa aho bakura ibikomoka mu bya peteroli, aho na cyane cyane uzosanga haba ari ibintu bitandukanye. Iyi ntambara rero ni Irani nk'uko yatanguye na Amerika ndetse na Israeli, nibyo tuzi cyane, ariko iyi ntambara tuvuga ko harimo ibihugu byinshi bifise mu kuboko bigiye bitandukanye, twavuga ko bidashaka kubitangaza, ariko vuba cyane mu makuru tuzogenda tubaha mushikara mudukurikirana, tuzobaha amakuru atandukanye dusaba n'imbabazi, na cyane cyane ko tumaze iminsi tuko turavugana namwe, tuvugana ku bintu biba bigiye bitandukanye. Dushimira cyane mwebwe mwese mwahisemo kudukurikirana, dushimira cyane n'abantu bashishikara kudutera inkunga. Murabona ko ibintu muri Burundi bishikara bitera imbere, binahinduka mu buryo busanzwe ndetse n'ubudasanzwe. Ibiganiro rero bigiye kuza ku munsi tubagezaho amakuru abagiye atandukanye, ibidasanzwe mugenda murabimenya. Rero mukomeze kugiraho mubahwe kumbure, tongera dushimira umuntu wese yahisemo gukurikirana Burundi, dushimira cyane abantu bashishikara batwiyumvira ko aho bari kose muri rusangi. Dushimira abantu badukurikirana baragize abone, dushimira n'abantu badukurikirana batagize abone, dushimira cyane abantu badutera ibyumviro muri commentaire n'abandi baduca inbox bakatubwira ibyo dushobora guhindura. Nuko rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze guhezagirwa. Turaza gusubira mu biganiro biza gukurikira, muri rusangi tuza kubana namwe, na cyane ko tugiye kuza turabagezaho ibiganiro ku munsi uko bukeye uko bwije, kugira ngo mushobore kumenya ibintu biba bigiye bitandukanye. Nuko rero mugiraho mubahwe, mugira imigisha myinshi mu byo mukora, nico tubifurije iterambere muri rusange, nkuko natwe dushaka iterambere, namwe turashaka ko mugira iterambere. Nuko mukemeze kugira imigisha myinshi n'imihezagiro. Turasubira mu biganiro bikurikira, murakoze cyane.